ico kiganiro n'abamenyesha makuru herekanye uko ibikorwa by'umugambi Merankabandi bitunganijwe hamwe n'intambamye bigira. Uwo mugambi watanguye mu mwaka wa 2017 utangurira mu ntara ya Ruyigi, Gitega, Karusi na Kirundo mu gihe wari ukiri umugambi w'ibanze. Michel Nyabenda, umuhuza bikorwa w'umugambi Merankabandi, yamenyesheje ko bafasha abo basanze bafise amikoro make kurusha abandi mu kubaronsa imfashanyo y'amafaranga hamwe n'inyigisho mperekeza mu ntumbero yo gukora imigambi yo kwiteza imbere. Yarashikirije kandi n'ivyo biteze gushikako nko kuronsa imfashanyo abatarayironswa, kubakurikirana, kongereza imfashanyo bahabwa n'ibindi. Nukubandanya kubashigikira, tubashirikiza za fashanyo zitekanijwe, fashanyo z'amafaranga urumva ko zigiye kubandanya mu bihe bizwi byatekanijwe, imfashanyo z'inyigisho mperekeza nazo nyene tugomba kuzishimikirako kuko turiko turaronka y'amashira hamwe azobaherekeza. Ivyo navyo ni ibintu tuteza gushimangirako. Abenegihugu bafashwa n'uwo mugambi nabo nyene bakaba barashinze intahe z'ivy'uwo mugambi wabafashije. Umugambi nari mfise ubwenge nifise mu twebwe bwaciye buje habona, ndashona biraje habona, byari mu atabuntu yarabizi. Ubu ndakora ibintu byinshi, ubu ngeze ku rwego rw'imashini zitatu. Imwe nkunguka cyangwa cyane isonga ndabona hejuru n'amatara nshaki. Nicyo cyose cyambere Merankabandi. Umugore wanje ubu yambara neza imirima y'ibiceri no kubasaza niko tandikira ibiceri. Mwomenya ko umugambi Merankabandi uri kurangurirwa mu mitumba yose y'igihugu, havuyemwo imitumba yaranguriwemwo umugambi w'ibanze.